Nshuti bagenzi muko murankurikira nongeye kukaramutsa ndashima Imana ko kano kanya tugiye dusubiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu kiganiro cacu ukuri kubohora. Nkuko tumaze igihe kinini two turavyiga nibaza ko indwi irangiye twiga canke n'ikicigwa kigira gatandatu aho tuko tuyovyekeye ukuri kuvyerekeye kigira 10. Nkuko tumaze kwibona twarabonye ko Bibiliya mu buryo yigisha uhereye mu isano rya kera kuva kuri Aburahamu, Yakobo, hamataza amategeko ya Moyize canke la loi de Moyize. Isizano rya kera ritangurana na Moyize, Aburahamu na Yakobo n'abandi ntibari munsi ya Ancienne Alliance, bari munsi inshuro kwita ubuntu Imana aganira n'umuntu umwe wese ku mutwe wiwe surtout abantu bagize imiryango nka Aburahamu, Yakobo, Isaka, Nowa n'abandi. Rero tuboneza ko Moyize amaze kuza Imana cifata ikigira 10 gishira mu vyagezwe. Aburahamu yagitanze bivuye mu mutima agiheza Melkisedeki atari no kubera yabitegetse canke kubera yabikuye mu itongo giye mu murima wiwe byari ntavanye mu ntambara. Yakobo yagiye isezerana Imana yuko niyagwana Imana yamugira neza bambe ikamugarukana aho yari agiye kurondera umugore ikamufasha ikamurinda azokwama yihikigira 10 mu vyo izomuha. Nicari itegeko ryiwe mugumbe wari umuco mu bigenzo baba mu za Mesopotamia n'ahandi ugiye mu bushakashatsi urabona yuko ibihugu bitandukanye byabikoshe n'igihe c'abaroma batwara Israel igihugu cyose cyatanga endizieme de tax bakayihereza ubwami bw'abaroma. Rero muri make ntanze kuja mu bintu by'iswahili birebire twarize ku bintu bitandukanye byerekeye ikigira 10 aho twize ku bwoko bushika bune bw'ikigira 10 tuko turiga ko ntiturabuheza tugeze ku bwa gatatu no munsi niyo enseignement ngira ngo nigishe ko ariko twarize ku bwa mbere kwatakura inyigisho zose kumburya mu giciyumviro nitwajana mu kigo mutahure twarabonye ibyerekeye ikigira 10 ca mbere baha abarewe iyo yari ico bita la dîme de Levite canke de Levite abaha abarewe ko nta kindi kuko bari bakora nta mushahara wundi bari bafite ico kigira 10 nta matungo nta bintu bari batunze bindi kuko Imana yababujije mu mategeko ya Moyize. Hanyuma bakabaha endizieme kugira ngo 9/10 y'uwo mushahara babahaye canke ivyo 10 babahaye ube umushahara wabo n'imiryango yabo bagaca bafata nabi ca 10 kindi endizieme de dîme ikigira 10 ca kabiri catangwa n'abarewe kikitwa ko gihawe Imana kivuye mu barewe kuko nabo batanze ku gihugu caratanga n'abarewe bahafatwa nko kumengo batangiye Imana bagahereza abaherezi. Mwibuke hari abarewe n'abaherezi baratandukanye cyane. Abaherezi bava mu muryango w'abarewe mugabo muri famille mugabo witwa Aroni. Abarewe nabo n'umuryango wose bava mu witwa Lewi. So abantu bose bakora igikorwa muri tabernacle mu buryo butandukanye bwo kuririmba bwo gucunga bwo gufasha mu gutanga ibimazindi bitandukanye. Ariko ibari babeshijweho n'ikigira 10. Iyo twabanye ikigira 10 ca mbere gihabwa abarewe ca kabiri n'abarewe bagiha abaherezi cyo bita dîme. Hanyuma ica gatatu no musi cyangwa twige ko ni ikigira 10 barya ku minsi mikuru. Ico bita la dîme festival cyangwa festival tithe ni ikigira 10 nkuko nabivuze. Ivyo bigira 10 no munsi ibintu vyigishwa abantu iyo bigishe ngo bigira 10 ngo bigira 10 bamwe bakanavuga bagashavura. Twaravuze ko abantu bigisha imipfumo n'imigisha n'ibindi bitandukanye ngo n'ururyi ibintu bizakurira ibintu byawe ngo Imana naguteza ingwara ko utatanze ikigira 10 abantu kandi ivyo nyigisho mukazakira gusumba nk'ibije ndiko ndavuga ndiko ndabereka cyo birivuga ugasanga mwemera ibyo abantu babwira ko ari formule z'abantu kandi zinyarutsa ibintu zinyarutsa ibintu mugatakuri kurimo ugasanga abantu mwarahamuwe mwaragize ubwoba kwera batigisha ukure banaforma ibintu byabo atana Bible bakoresheje mu kure. Twarabonye Maraki 3 mu nyigisho heruka ya 5 aho twabonye Maraki 3:8 w'icenda no w'icumi aho naho siguye duhagaze muri context y'igitabo ca Maraki tubona ngene Imana itandika igitabo ca Maraki abantu turi muri Kristo Yesu mu ishengero l'Église de Christ ntiyatwandikije ico gitabo ca Maraki ku gitabo ca Maraki cambere mu ngo wa mbere herekana neza yuko Imana yandikiye abanyisraeli kirabaha imburi niko birivuga ikirababurira canke baha warning ku bintu bariko barakora byo guta ibyagezo by'Imana no gutanga ibigira 10 n'ibindi. No mu gishaka kabiri turabona Imana ikirababwira abaherezi ko batagitangira 10. Hanyuma ica gatatu baritanga kubereka ngo mwarangunze ngo mwaranyivye ngo nimungerageze ngo wamuvumo mwarawuvumwe n'ibindi bitandukanye kwera batatanga igira 10 n'amashikano kandi n'amashikano batuzokwiga ku kigo c'amashikanwa hamwe n'ibyo bita ngo umushuzo les prémices ngira bamwe baramenyerenge na mu mashengero rimwe na rimwe batubwira ngo umushahara wa mbere guteza kuzana pastori. Ibyo sinka navuga ngo ni ibintu nabwiwe ni ibintu namaze kubona kwibonera kenshi abantu bariko barigisha
ndakunda kwinterpreta mu bikorana ndiko ndigisha abantu ko arigisha bavuye hanze nk'ibujumbura no ngaha ndabikora hondi wasanga abantu benshi babyigisha ko cyane ugasanga abantu nimubikoze kora mu rukundo mwabikoze kora mwategeze kora mwabwiye mutegerezo kubikora uko ikintu cyose ukoze mu bwoba nta mugisha urimo ariko ikintu cyose ukoranye umunezero kimwe mugisha twarabonye maraki rero ko ijya passage itari applicable ku mukristo muri Kristo Yesu kuko ni ikintu cyo cyangwa kibwirwa abanyisraeli twarasomye Nehemiya igice ca 13 igice c'10 ko n'ibitabo bibiri byandikiwe rimwe rero ivyo bintu nuko nageza kuyisha mu ncamake kugira ngo ku bantu muri ko murankurikira mutakurikiye inyigisho ziheruka mushobore gutahura iyo turiko turava aho tugeze naho turiko turaja mukurikira uko navuze siniko ndavuga ibintu byo kubuza gutanga ikintu cyo cyose ariko cyo navuga nuko ikigira 10 cigishwa nabe mu mashengero no munsi ico kintu tuzotinya kivuga minsi ya natinya kubivuga nka batimide defo nkabivuga mugabo atari mu buryo bweruye mu majambo yumvikana canke nubahuka mugubo niko nubaka kubivuga igiga 10 byigishwa amashengero sukuri kandi Imana yashaka kwishengero abavuga butumwa twihana muhinduke muvuga ukuri kwa Bibiliya mwizera Imana izobabeshaho itaba mutarinze guhenda abantu canke kubatera ubwoba ngo batanga ibintu byabo bamwe binahombe imere nabi narabaye mu gihugu c'Ubuganda aho abantu bigisha ibintu by'imivumo ibintu nk'ibyo basanga abantu barahomvye amazu imiduga amafaranga yabo aba economy bagize ngo bakorondera ngo imigisha y'Imana ngo bakorondera ngo ibitangaza by'Imana abavuga butumwa kugira ngo mubone akagenda gusaba mu amajana 2 ibintu ko ndavuga ni ibintu nabonye nabaye imyaka 3 muri Kampala ndahazi ibintu byahabera ibyo wonye ni ibintu byinshi twazi n'ahandi atandukanye umuntu kugira ngo agusengere urinda kumusaba gusaba amahera uyandikisha ku musekreteri ibyo sukuri kwa Bibiliya Imana twabihawe ku buntu bitangere ku buntu rero katurabicigwa cuno munsi ku byake ya 13 ico bita la Dîme Festival canke ya 10 barya ku minsi mikuru turasoma no munsi nyigishira za kuba ngufi gatonya gusuma izindi igice ca 12 gusubira mu byageze Deutéronome chapitre 12 verset 17 à 19 shaka turabe yuko ico ya 10 mu buryo butatu mu bintu bitatu nza kuvugamo ndavuga yuko ikiga 10 nkuko biza kutwereka igiya 10 bari bemerewe kukirya igihugu cyose abarewi n'abantu bose abanyisraeli bose bemerewe kukirya ica kabiri bakirya mu minsi mikuru ica gatatu kandi bakirira ahantu Imana ngo yatoranije ko temple cha tabernacle yayiza kuba ahantu ni Yerusalemu ica gatatu za kuvuga ko tubaza ko n'igice cyacu bashaka kugihindura bakivunjamo amahera tubaza kuvuga n'igituma Yesu yukanyana mu ishengero mbega ko akugwa yiki ivyo bintu bitatu baza kudufasha gutahura ico giya 10 dusome Deutéronome 12 verset 17 à 19 aravuga ngo ariko ibwira 10 byo mu masaka yanyu n'ibya vino zanyu n'iby'amavuta yanyu ya Elayo n'izuburiza bwo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu nico muzanye gushitsa isezerano icyo cyose n'ivyo muzotanga mu vyigombeye n'abashikanwa muzoba mumugereye ibyo byose ntimuze mubirire imuhira ariko muze mubirire imbere y'Uhoraho Imana yanyu aho hantu azoba yatoranije akantu karakomeye aho hantu azoba yatoranije mubisangire n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abagurano banyu n'abaguranokazi banyu n'abarewi mumve n'abarewi baba muri mwebwe muze munezerererwe ibikorwa byose mwakoze ngaho nyene imbere y'Uhoraho Imana yanyu igihe cyose muzomara mukiriho mu gihugu canyu muze mwirinde ntimupfe uko mufashe umureo aha turabona Imana ikirabwira Moyize ibi n'ibintu byanditse mu gitabo cyitwa Le Livre de la Loi igitabo cy'ivyagezwe hariho amategeko les 10 commandements yanditse ku mabuye n'Imana n'urutoke rw'Imana amategeko 10 Imana yanditse aho n'amategeko Moyize yanditse aho bita Le Livre de la Loi igitabo cy'ivyagezwe kumbura rusoma muri Bibiliya ukumva ngo igitabo cy'ivyagezwe ucayibaza ngo ni igitabo cya Bibiliya oya igitabo cy'ivyagezwe na amategeko Moyize Imana agira mubwira agenda arayandika ari we yanditse n'uko kwiwe hama les 10 commandements de la loi de Moïse ni amategeko 10 Imana yandike n'urutoke rwayo ni ibintu bibiri bitandukanye ngo byose byatanzwe n'Imana rero icagezwe c'ibya 10 ni Moyize yacanditse Imana yimubwiye Imana yamwereka kuvyekeye ikya 10 bategeze kurya mu minsi mikuru cyari ikya 10 c'umunezero ico kya 10 ko twabibonye twabonye neza yuko Imana yabwiye Moyize iti muze mufate ico kira 10 twabonye ibya 10 mu byo mushaka mu muri vino masaka n'ibindi ngo muze mubige mwebwe ngo n'abana banyu n'abahungu banyu n'abagurano banyu abaesclave bisuga ko n'umuja uca mu nyamahanga ari hagati yabo ico giya 10 yaremerewe kukirya
twabonye ko ikigira 10 ca mbere c'abarewi nta munyagihugu yakirya, abanyisirayeli ntibakirya carya abarewi. Abarewi bacafata ica 10 c'ibigira 10 bahawe nabo bakageza abaherezi nabo bakakirya, mugana abanyene bakagira ivyo babitse muri trésor, muri bwa bubiko. Twarabonye ko ubwo bubiko atarajya amashenge cyangwa muri konte za eglise zacu. Hanyuma ikigira 10 naco bagitanga kandi buri mwaka shakane. Bizuga yuko mu mwaka umunyisirayeli yasha gutanga 20%, 20% ntiyatanga 10% umwaka wose. Batangije ikigira 10 baheza abarewi, hanyuma bakayabatangira 10 kindi kituko turiga ko ngaha. Mbisugura ko basha gutanga 20, abantu biga Bibiliya bagize ubushakashatsi baharura ko basha ko batanga 23% ko hariho n'ikindi gihe umuntu yashatse gucungura canke yatanze igiya 10 ciwe akabona ibintu yatanze yuko kumbe ashaka kubigarukana, yacafata 1/5 y'ivyo yatanze agacenda agabitanga. Ubarigiye byago 23% muri 30% n'ibindi. Sinshaka kuja mu biharuro birebire, mugabe nashaka kuvuga yuko umunyisirayeli w'ukuri ntiyatanga 10% ku mwaka, yatanga 20 n'imiburi 20%. Kubera iki? Kubera batagira 10 baha abarewi hamwe n'ikigira 10 ca kabiri bateza gufungura. Ico giya 10 mbega bakirya ryari? Bakirya iyo hari iminsi mikuru. Wari umunsi wa celebration, wo gucelebra, wo gushima Imana kuvyiza yabakoreye. Abatubwiye mu 18 ngo umuze munezererwe ibikorwa byose mwakoze ngaho nyene imbere y'Uhoraho Imana yanyu. Urumva kwari kugira ngo banezererwe ibikorwa Imana yabakoreye uwo mwaka wose. Nkuko no munsi bamwe amatuko turarangiza umwaka ku isi yose turangiza umwaka mu bihugu byemera indo kalendere dukoresha turangiza umwaka. Nawe mu gihe c'iminsi mikuru cyane nk'umunsi mukuru wa Pentecote barafata bagacelebra umwimbo ivy'Imana yabakoreye. Iyo munsi wa Pentecote mu bisanzwe no munsi mukuru guhimbaza umwimbo. Twebwe tugihimbaza nkuko misano rya kera babikora guhimbaza umwimbo w'ibiremwa, duhimbaza umunsi mukuru wa Mpwemu Yera aho yazanye kugira ngo umwimbo w'abantu bekizobinjira mu ishengero uwe munini. Turabona ko hakije umunsi wa Pentecote abantu 3000. Duhimbaza Kristo ko yazanye Mpwemu Yera kugira ngo abantu binje mu bwami bw'Imana biciye mu kwizera no mu kwakira Mpwemu Yera. Rero tuboneza yuko ngaho umunsi mukuru ngo bateza gutanga ibyo bigira 10 hanyuma ngo bakabirya. Ico ni kintu gikomeye. Uno munsi nakigira 10 na kimwe twigishwa mu ishengero umukristo yemerewe kurya. Ikindi bavuze ngaho mu kino gice ngo kandi nguco giya 10 ngo muze mukirire ngo ahantu horazotora. Mwibuke biriko vyandikwa igihe bari bakiri mu bugaragwa mu desert, bari kwava muri Egypt, bari mu desert bagenda muri Kana. Ntibari bwashike mu gihugu, ivyo Mose yanditse byinshi yabyandika nk'umuntu ariko avuga de façon prophétique. Mu byo buvugishwa bereka ibizoba n'ingene bazokwifata nibashika mu gihugu. Tubone neza yuko ngaha Moise akora ababwira ngene ico giya 10 azokirya. Ko bateza kukirira hano Imana yatoranije kw'izina ryayo riba. Mbega aho hantu Imana yatoranije kw'izina ryayo riba hari hehe? Haciye mu nyuma bazoshika muri Kanani, haciye hahinduka muri Yerusalemu. Yerusalemu ko niho ihema ry'ibonaniro ryari riri, canke temple canke tabernacle. Yagiye kuba temple mu nyuma mu gihe ca Salomo bamaze kuyubaka. Mugabo ubwa mbere yari temple d'asignation canke tabernacle niyo mazina yayo bayita ihema ry'ibonaniro. Rero Imana hariho yazo kubonana n'igihugu ca Israeli ce mu muherezi. Tubaneza yuko ngahantu ariyo bategezwa kurira. Nje tuma tubona ngo Yesu afite imyaka 12 ngo amujana mu minsi mikuru mu Yerusalemu. Tubona yuko mu gice ca Actes des Apôtres ica mbere mu byakozwe n'ica mbere turaneza yuko ngo abantu bose ngo abayuda n'abinje mu idini ryabo abanyamahanga ngo bose baravuye hirya no hino kwisi ngo baje mu Yerusalemu mu minsi mikuru ngo y'umwimburo ya Pentecote. Bisubiye yuko bose igihugu cose caramanuka kaduga caramanuka twe tuvukoresha Burundi tukashaka kumanuka carava ruguru mu mitumba bakamanuka bose mu minsi mikuru i Yerusalemu kurira yo cikiya 10 ntibari bemewe kukirira muhiri wabo ca mu gisagari wabo. Bateza bose cyo gutebenake bakanezerwa bagira abafete bakaryoherwa. Abari mu kirimo shakashasi mashaka kubisuzuma biri ariko yigisha. Hari iminsi mikuru yindi myinshi cyane biyigisha mu bire kandi yose ijana kutwereka Yesu kuko yamaze gukora cyo kuducungura. No musi tukiserebra nkuko misenge y'ababikora. Rero muri make ico giya 10 barakijya igihugu cose. Muno musi kibazo nkunda kubaza niki kwa nakunda kuvuga ngo izo nyigisho ngo uriko rigisha ngo sizo ngo nibinyoma nagira mbaze. Eske mu ishengero baratwigisha ikigira 10 aho mu ishengero twese nibeshe ngo abantu 500 canke abantu 100 canke 200 aho mwese muzari ikigira 10 mwese mukakijya. Oya tisu ikigira 10 ntabyo ntavyigishwa. Kumbe turagira amagape bafite gufungura aho mwese akotiza mugabo ntibabyizo dini. Nico birabaje kuko iyo umuntu ahagaze imbere kwigisha ngo ngiya 10 nshatse ngo abapastori abari gusubiza muri Ancient Testament agusubiza munsi y'amategeko munsi y'ubuja
bw'amategeko ya Mose kandi Imana yaramaze gukuramo. Ntibitangaje kutanezerwa mu mutima, ntibitangaje kumva uremerewe, ntibitangaje kumva hari ikintu kitagenda. Mugabo benshi murabikora kubera kuba kutamenya, abandi kubera kumvira no kuba barongoye. Ni byiza kumvira, mugasi byiza ko wumvira ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. Ni byiza kubona kubwira ikintu marge ko umwigi akwigisha ukamubaza none Bibiliya kwivuga gutya, jewe ko mbona uku. Muze musome izino nyigisho nkuko namandababwiye, musuzume muzosanga ico giya 10 nicigishwa bisigura yuko abavyigisha bigisha kora kutamenya. Kandi bacunga ati none ni wowe wamenye wenyene, sije namenye je ngenda je ndiko ndiga, ndiko ndavuga, nuko nafashe umwanya wo kurondera, byamwaye imyaka myinshi ndiko ndabisoma niga suzuma, maze kubona abantu bigisha ngo gutangira 10 ngo ni standard. Ugacaza none ni standard ni yihe ni Imana yashizeho, ni ijambo ry'Imana rishiraho, kwera benshi banka kuyirekura ngo nivyo ngo ribabesha. Iya 10 ncigishwa hama ikindi ngiye ndangirize ko mukurangiza, ngiye mvuga ikindi kintu Bibiliya yigisha nyene ku kintu gira 10 mu gice 14 murongo 24 gushangira ku murongo wa 27. Deutéronome 14 verset 22 à 27. Turabe igira 10 ushaka gusoma igice 14 ushaka gusoma aravuga mu igira 10. Igira 10 kandi bashaka kivunjamo amafaranga dusome. Hama tutwibaza none bakivunjamo amafaranga kubera iki? Kuko ari abantu bacavuga ngo kiya gihe nta mahera arahari. Ngo njitwe ngo tunamuse ngo dutangisha ngo mahera, ngo nta mahera arahari. Epota sukuri. Turabona Bibiliya ngana kuvuga ko hari amahera c'amafaranga dusome. Igice 14:22 gusoma mu vyagezwe. Ngo nimuze mubure gutanga igira 10 co mu vyo mwejeje ku mbuto mwateye, uko imirima yanyu izokwera uko umwaka utashe. Igira 10 c'amashaka yanyu ni ca vino yanyu, ni c'amavuta yanyu, n'ivy'uburiza bwo mu masho yanyu, n'ivyo mu mikuku yanyu canke mu nka. Muze mubirire imbere y'Uhoraho Imana yanyu. Mumvise, muze mubirire imbere y'Uhoraho Imana yanyu. Imana niyo abahantu hose imisezerano rya kera yaba mu isanduku y'isezerano canke muri tabernacle, imbere y'Uhoraho Imana yanyu, ahantu azoba yaratoranije ngo hashe izina ryiwe, kugira ngo mwige kubaha Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Ariko aho urugendo ruzoba mu 44 rakomeye cyane, ngo ariko aho urugendo ruzoba rurerure rukabananira, ntimushobore kubishikanayo bya bintu. Kumva ntibatwara amahera, byari ibintu by'ivyimbuka nko Bibiliya kiratwereka ngahantu. Ntimushobore kubishikanayo ivyo bintu. Umva ubishobora kubishikanayo muri Yerusalemu yashaka kubijana, ariko utashaka kubishikanayo Imana imuhaye iyindi nzira yindi alternative yindi yuko ashobora kubikora. Ntimushobore kubishikanayo, muze mubigure kuko aho ahantu izo batoranije ngo hashire izina ryiwe hazoba hababereye kure. Muze mubigure amahera muyatekere, mugende aho hantu Uhoraho Imana yanyu azoba yatoranije. Urumva igihe ahantu bari gutwara bya bintu bikoreye ibiharage, umuceri, inka, amasaka, amavuta yera na vino n'ibiki, kubera byari kubaremera bikabagora kandi ari urugendo rurerure. Imana cibaha ibagirira ubuntu, iravuga ati sinshaka ko muvunika, muze mufate ivyo bintu mu bidandaze mu bisagara by'Iwanyu, mu biguranura amahera, mugire exchange, babaha amahera mu baha ivyo bintu. Umva hari abantu bacagira business, hari abantu bacagira commerce ico gihe, ati mutwara amahera muyatekere. Twumvirize igice gikurikira bageze aho Imana yashize izina rya muri Yerusalemu. Twumve ngo muze mubigura amahera muyatekere, mugenda aho hantu Uhoraho Imana yanyu azibatoranije, mushike muyagure ico mwumva mugomba cose, ari inka, ari intama, ari vino, ari inzoga. Ari ikintu c'inzoga nazi ko bamwe kibatera ikibazo, mbwa n'ibiri bivuze ndabivuze. Ari inzoga, ari ikindi kintu cose mwumva mugomba, muheze mubirire ngaho nyene imbere y'Uhoraho Imana yanyu, mubisangire nabo mu ngo zanyu munezerane. Kandi Abalewi baba muri mwebwe ntimuze mupfe uko mubafasha, kuko atamugabane canke ishamvu bafise muri mwebwe. Turabumvise yuko bashitse ahantu Imana yashize izina ryayo muri Yerusalemu, ko niyo temple, niyo presence y'Imana yawe kico gihe, tabernacle niho yari iri. Rero tuboneze yuko ngo bashika bagafata amahera bakayavunja, bagaca bashika bagura bya bintu. Bisura ko ni Yerusalemu haca aba business yindi, haba ari abantu bafise amahera baca bagura inka, bagura injya n'ibindi bitandukanye kugira ngo abantu banezerwe. Imana yababwiye ati
shaka ko musterebe, shaka ko mujye niyo bita dime festival, muyifatiye dime muyirye, musange n'abantu banyu, ni mugwico mugomba cyose cy'umutima wanyu wipfuza, ngo amavino, inzoga, ico mushaka ari inka ari ntama, mukintu cyose musterebe, mujye munezerwe, bamara iminsi banezerwa, baguwe neza, ari abantu bose igihugu cyose kanezerwa umunsi mukuru Imana ibyibagirira. Kandi ngo n'abarewe bategeza kujya muri bo bakanezerwa nabo. Mbese kwico gihe abarewe bahereza igihugu cyose baba bari mu munsi mukuru, baba kwashima Imana ko ari Imana igira neza, ko ari Imana itanga ubutunzi imiryango yabo, ibakiza, ibarinda ibihugu bibagwanya, bakanezerwa ibikorwa by'Imana mu buzima bw'iwabo. Iyo dime festival rero cyagira 10 abanyagihugu bajya. Aha niho tubona Bibiliya ivuga ikoreshwa ry'amahera mu byerekeye ibigira 10. Naho nyene bageze Yerusalemu baca bavunja y'amahera bakaca bagura ibifungurwa. Nico bituma amahera ntiyakora muri systeme y'ibigira 10 y'imisono rya Moyize, imisono rya kera. Iyo umuntu akora avuga amahera cyane, uribaza ikibazo none ivyo bintu babikura hehe? Ucumwe ati ni systeme turi mu yakinagiye. Systeme tuzovyiga ko yakino gingena dukora imisono rishasha mbega dutanga gute? Mbega dutanga ibigira 10 imisono rya kera. Tukurikije Bibiliya nta na hamwe bavyapplika. Nta na hamwe bavyapplika sukuri kwa Bibiliya. Amahera rero yaravugwa imisono rya kera turabibonye. Abantu mukunda kuvuga ngo yango nta mahera yarahari, bamwe kwera sita abantu bigisha mu Imana kugira bikingire ngo nta mahera yavuga kiriya gihe nta mahera yarahari. Ni kudasoma Bibiliya cyane murabisoma nimwe ijambo ry'Imana mugashaka kumanipira abantu. Bene data nuko barankurikira, nimwemere kinyoma, nimwemere umuntu abahenda, nimwemere umuntu murabazimiza. Uno munsi kinyoma citwa ukuri, kuri kitwa kinyoma. Ibi ndazi niko ndavuga arabavyita kinyoma kubera inyungu ziwabo. Ariko ikinyoma cyo guhendwa, cyo gukankamirwa, cyo kwimwa impusha za mariage mu butatizi bwa 10 nguraheranye, utirisha amaresu ma eglise, umuntu bakamwandika mu gitabo. Hari n'abakunda kubaza ati kweke mwandika ku ma envelope kwanza kuba ngo mutanzi ga 10 mukandika. Ndazi abantu usanga bafite igitabo. So ibi byose urabibaza no byavuye ni inyigisho z'abantu. Bibiliya tubwira muri Matayo 15 ngo 10 Yesu akora arabwira abanyisirayeli n'abashasha n'abakuru b'idini ngo mukunda inyigisho z'abantu n'imigenzo yabo, ngo mukanga kumva ijambo ryanje, ngo uko mutubaha Imana. Abantu bakunda inyigisho z'abantu n'imigenzo yabo gusumba ijambo ry'Imana. Bene data nukuri musuzumishe ibintu byose ndavuga Bibiliya. Kubera iki? Kubera ikintu cyose kitari muri Bibiliya kuraciga, kirakwica, kirakona mu byumviro, kiraguhamura. Nibangaye mushavura Imana, nibangaye mumvume ngo Imana murayifitiye ideni, nibangaye muri ko murankurikira mumvume ngo ibintu byanyu ntibigenda neza kubera mufitiye ideni Imana. Kumbure bababwiye ngo ushaka umugabo ngo utangira 10, ngo utangira 10 ngo envelope, ngo utanga ushaka gitangaza umwana wawe ngo agwaye ngo utangira 10, ngo gira ibi nibi, ugasanga uri muri gira bitari mu ijambo ry'Imana. Ibyo ukaze biri mu ijambo ry'Imana biteza kuba kuko ni ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Ariko ibyo ukaze byakozwe n'umwana w'umuntu ni manipulation babikora. Unamuso ashaka kubikora akora ubuntu bw'Imana ko ngo byakoze niko bica cavuga ngo je ndabisembe ntahe ngo bigira 10 ndamaze kumva abantu munyandikira abandi babimbwiye ngo ntaze bigira 10 ngo je ndabanye ngo kutumvira Imana. Nimbe mwe Imana yarakubwiye gutanga monta ingane ukwingana ko shine yandize ari mwe yabikubwiye kora ibyo mwe makubwiye gusoma ibyo wibwiye n'idini kubwiye cyangwa nakubwiye. Rero mu kurangiza tona kwigira 10 catangwa n'abanyagihugu bose hamwe n'abarewe n'abaherezi bagajya hamwe bakanezerwa bagatamba bagashima Imana kandi bakirira mu kibanza kimwe igihugu cyose muri Yerusalemu ahari izina ry'Imana Imana atwanje ku izina ryayo riba kandi barakivunjamo amahera bagashikira Yerusalemu bagaca bafata bakagura ivyo bajya nta mahera yakora mu gihe 10 izina rya kera. Icaye maganda ngirize ko nico gituma mu nyuma uko ibyageze byagiye biraba bitakaza agaciro mu gihugu cya Israeli. Tubona neza yuko abantu baciye bafata muri temple de Salomon ko yari nini, Herode mu nyuma havuye yagura banziza gusumba bana nini. Tubona neza yuko baciye bagira isoko marché, ni hamwe Yesu yabafata akabakubita akabasohora akababwira ngo inzu yanje ingoro ya data yavuze ngo yitwa ingoro yo gusengeramwe, wakumwe mwahinduye akaguriro kuko yari nka bureau de change, yari forex bureau aho bavunjira amahera n'ibyo kurya. Igihe baje muri iyo minsi mikuru abakuru b'idini y'abasadukayo abafarisayo bajya bose batwara idini baba bahiriwe baba batumiye bacagira business. Yesu arashavura abafata abakubita abasohora abwati ahantu ntihagenewe ko muhagira idiri muhagira business, ni kibanza cyo kubahira mu Imana kuko umutima ni wari ukiri mu by'Imana ishaka bakora mu byeke bigira 10. Yari amafaranga yari idiri bakwagira yari bureau de change yinjya n'amafaranga kwere iyi minsi mikuru yakoregwa.
bene data ibi biradufasha gutahura kumbe uribaza none ko Yesu yabirukanye imishengero byagenze kubeye gute kwanza ngo baze kwagira isoko ico kazo ndacibaje nazo kwa cibaza inyisho niyo nuko hari iminsi mikuru y'ibiga 10 batanga bagene n'indi minsi mikuru itandukanye abakuru b'idini bace bigirira idini ndetse bakuva muri Maraki gusha kuri Jean Baptiste tubona neza yuko ari imyaka 400 niyo mu yaratakivuga nje tumye umuntu akuzaniye Maraki gatatu akayigushaka wewe abe karakuzimiza ntaruka kubwira ukuri ndarangije inyigisho y'uno munsi ndashima Imana yuko hawe n'umuzuko zirafasha tuzoraba icigwa ca cindwi kubye kigira 10 kigira kane ca nyuma kigira 10 gikomeye cyane naco nyene kiri mu byo ijambo ry'Imana yigisha kiri mu byo Bibiliya yigisha tuzokibona turabe ngene Imana ishaka ngena dutanga ngene ishaka abantu gutanga muri Nouveau Testament nkuko muri ko murankurikira mwibuke hari ubwoko bushika bune bw'ibigira 10 ubwoko bwa mbere ni igigira 10 baha abarewe ubwa kabiri ni igigira 10 twiza abarewe bahereza abahereza tuheje kwigica gatatu ica gatatu cerekeye ikigira 10 bajya mu minsi mikuru igigira 10 ca nyuma ari naco je kwijeyo mbona cari gifise insiguro yo gufasha abakene n'abagowe no munsi tutavuga ko mishengero naratanze uburero bwinshi mu nyinshi agenda atanga z'amashengero abantu babagowe bakabirukana mu mazu mwishengero abantu bagowe bagoma bakenye bakubwira ngo gira tugusengere kandi akumubwira ngo nze bigira 10 ugasanga mishengero nta kintu bwigisha tara amafaranga gusa tara amahera z'amahera ugakuvuga none tuza gusenga Imana tuza gusabwa amahera ugasanga abantu n'ababebe mu Mana mugabwiga amahera cyane nivyo bukora ngo batunge system du monde mishengero ejo ga 10 kizohabwa abakene n'abarewi n'abanyamahanga n'abafakazi tuzokibona cyo tuma mu ishengero rya mbere bituvuga ngo nta mukene yarimo kubera iki bari baratahuye ico kintu mu izina rya kera ko cari ikintu gikomeye Imana yubaha ko atamukene muri bakwiye kuba muca mupfakaza agorwa n'ibindi tuzoyibona twige no kubindi mbega muri Nouveau Testament tukiye gutangira 10 agiya 10 cyadutanga amahera cyo kibazo ndazi kuri ibaza ndutanga gute mu izina rishasha ndazi ko ico kibazo bukika umutima wawe uriko tubuza gutanga oya turatanga muga dutanga mu bundi buryo butandukanye no bisano yake butandukanye n'ivyagezwe abantu muko barangukira citwa pastor n'abavuga butuma murongo y'amashengero byo kumanipira abantu batera ubwoba ngo ntibazoja mu ijuru batangira 10 ivyo bire ntavyo yigisha ntavyo bivuze no pastor yemewe gute akoresha ibitangaza ukoresha ibitangaza no kwigisha ukuri bitandukanye ukoresha ibitangaza ni ingabire imwe mu zindi mwe muratanga suko murakorwa n'abantu ibihumbi ijana canke afise amashengero ibihumbi unuko avuga ukuri ashaka afise charisma zikuvuga canka zikwigisha ibintu kavyari rero kacakoresha ibitangaza suko acavuga ukuri jana kwijana bene data mugende musuzuma ikintu cyose mukuri bitubwira ngo abakristo bo muri Behe canke Beroya ngo bari abanyabwenge usoma kizu bitesalonika bakora ngo iyo byo bigishijwe baca basubira muhira kubisuzuma ko ari ukuri ko bijanye na doctrine ya Kristo canke inyigisho ya Kristo igihe cyose kitubakiye kuri Kristo cubakiye ku migenzo y'abantu n'amategeko ni kinyoma mucirinde amategeko simabi la loi ni meza gusaba meza yakoresheje umuryo bukore bwo iyo atagenewe umugororotse muri Kristo twebwe durongora mwemwe turongora amategeko mugubwe neza munezerwe mu mwami wacu Yesu yarabazaniye agakiza mugendera muri Galate 5 numva no bahamwe kumukora ku kino nyigisho abagatega 5 murongo wa mbere ntimwemere Yesu bacunga mu mwidegembye ntimwemere umuntu abasubiza mu buca muhagare mushikamye muri Kristo no mu rukundo rwe no mu buntu bwiwe rero izi nyigisho muzifashishe abantu benshi ndashima abantu muko baranyandikira muva mihingo myinshi yisi bihugu presque amakontina yose ndashima Imana ku numbaza ibibazo ku bantu mumpanura defaye n'abankarira mugabo ni byiza kuko ni byiza yuko dufashanya mu rukundo cyane cyane rero izi nyigisho muzikure kuri Facebook muziheze bene data nzuzisha no kuri YouTube kugira umuntu azozikenera ajeyo azisangeyo dushaka kwishingiro rya Kristo rifashwa twige mu rukundo rero ubuntu bw'Imana bwizo muri mwe bwaho muri Imana yabagire neza irabakunda Yesu arabakunda Yesu aragukunda uko rankurikira wewe nta denofise ikanda kuri mu maso navuga nta denofite Imana nta kiri kizogutera nta muvumo kikuriko kuko Yesu agenda kimuvumo ugende widegembye ntiwakira ikinyoma akwakira ukuri kuko kuri kurabohora mu izina rya Yesu murakoze bye.